Hanyuma narigeze kuba nubatse. Warigeze? Urabivuyemo? Oya, umugore yarantaye. Abasi naraguciranga abagabo arige namwe bacira abagore. Ico gusa kweri nico kintu cyo bacaratumye acavuga ati jewe ndagiye. None ko yagiye nagiye kwivuza mu kindi mu Rwanda. Nari kumenya ikimujanye ari iki. None muri ico gihe ko tangorane twa dufitaniye kandi nagiye kwivuza. Yari guca afata ingingo yo kugenda nkasanga yatekeye n'ibintu byose yagiye. Uvuze ko we waryamye ukanura? Yego. Mu gatondo bukeye usanga simbona. Hanyuma ndamagara uwo twari twubakanye ndambwira ati gaje sindiko ndabona ngo ya ngurabona ndambwira ati byanse cyane umvara amakuru mu Kirundi ya 6:30 ntaravyuka niho rero nasohoka nca ndiboma ukibambazi nca ndasohoka ngonga ibase acavuga bya bindi byakome acaremera ati bwa wundi wa muntu ntabona kwete kandi no kuburara turaburara twebwe kandi ntabyo womenya turaburara tukihangana cyane tukabwirirwa Imana ntiyemere ko tuburara tukabwirirwa mugabo mu ijoro Imana katurungikira nk'umuntu akavuga ati kwa naka bajya abantu ko hajya mu papa ko atabona abayeho gute nkanamuha ibi bitatu nawe araba ukuntu yofungura nuko rero ubuzima tubayeho urumva ikintu nakoze nararize cyane ndarira maze kurira nyuma nye n'inzu nawe avance yari yaheze acaranyirukana acaranyirukana urumva sinaronse umwanya wo kumuhamagara mugabo narigeze kumuhamagara rimwe ndamubwira ati none byagenze gute bimeze gute twari duhurijwe n'umwana mugabo kandi ntoshobora kugenda ndarira mu ibarabara nkorora mosozi mugabo mfasha akanya ko kurira imbere yanyu nk'abakuru nk'umukuru w'igihugu namba nyumva canka abadiaspora bari hanze abantu Imana yahezagiye yahaye umugisha nukuri murabe ico mwomfasha jewe inzu yo gupanga je randuhishije nukuri canke namba ufise uburyo ashobora kumpa nk'akantu gashobora kuza karanyinjiriza amahera make kugira ngo nze ndaronka ukuntu ndi hiyo nzu mbe ndabayeho nka kabiri ego nico nosaba Isaac TV bakunzi ba Isaac TV mwaramutse namwiriwe ngo ariho nabaha bavuga ngo mwaraye umeze neza ni gakobwa kuri micro ameze neza arakomeye murumva ko nijwi rirongoroye je na cameraman wanje turameze neza muramusi twadufise umutumire ntawe muzi ndibaza mugari yabaza kumumenya mugari ntawe muzi ni umutumire wacu ni umugenzi wanje jewe kwanza turaguha ikaze Abasi turaguha ikaze ego murakoze kumpa ikaze murakoze cyane nanje ndabaramukije ariko baratwumviriza bose ego hamagenda kuzi ko twa Abasi mugani bazi ko titwa Abasi gyonyene bashaka kwibwira abakunzi ba Isaac TV ku mazina yawe yose je nitwa Mbaza umutima Abasi Mbaza umutima Abasi rero benshi mubona ameze gutyo mugabo ni muramenya ivyo ari byo kuko iganiro kigenda ko tugenda turatera inkuru muraza kumenya Abasi wariwe Abasi nibazi kumeze neza ego ndashima uhoraho ndashima Imana ndanabashimire namwe mwaje kutugisha ikiganiro aje turabagenzi sinaro kubura kutaza ego umeze neza ariko ego turashima hama Abasi turashaka kumenya Abasi urubatse Abasi turashaka kumenya mu ijambo rimwe Abasi wari mu buzima dutera inkuru twibwira jewe nitwa Mbaza umutima Abasi hanyuma narigeze kuba nubatse warigeze? Urabivuyemo? Oya, umugore yarantaye naramugaye nagize ikibazo cy'amaso ndamugana amaso umugore caragenda nta nabana Abasi naraguciranga abagabo arige namwe bacira abagore ico gusa kweri nico kintu cyo bacaratumye acavuga ati jewe ndagiye none ko yagiye nagiye kwivuza mu kindi mu Rwanda nari kumenya ikimujanye ari iki none muri ico gihe ko tangorane twa dufitaniye kandi nagiye kwivuza yari guca afata ingingo yo kugenda nkasanga yatekeye n'ibintu byose yagiye
ntaco mwari mwapfuye barangize oya nta na nyene kimwe kandi sinari hafi yiwe nanagiye kwivuza iyo mba hafi yiwe nari kwibaza yuko ibyumviro byayo byose namututse canke namukariye canke nagize gute mugabo urumva sinari hafi yiwe yafashe ingingo cyangwa washobora kuba warakaze abantu babika ugasanga afise umutima ukabika ikintu mu nyuma ati kije kirarenze oya umuntu mwubakanye nawe mutabamwubakanye rukirisu hanyuma amaze kuba umwe nawe ukaba umwe nawe mutubakanye rukirisu kirazira kumuta kubera yamugaye oya uko ameze kose kuba uwo mwarabanye nawe ukamuvumirira mukabyarana buryo umaze kumumenya kuko ntazibana zidakomara amahembe kandi nta mutagatifu ngakuri yisi yari kwihangana akamba hafi n'Imana ikamuhembera icyo cyonyene gusa ariko mwari mwaravyaranye yego twari dufitaniye abana bangahe dufitaniye abana babiri n'abandi babiri b'imfuvyi tureze umva ufise abana bane yego imfuvyi areze babiri n'abana bakunzi ba active muravyumva ibintu niba vyoroshe mugaba sinibaze yuko wakuze uhumye canke n'ibintu vyagushikiye wavutse uko canke n'ibintu vyagushikiye ukuze oya Jesse navutse mpumye jewe navutse nk'abandi bana ncamvukira mu bwiza kujya mbere ndakura ndiga kuri Shemshere hanyuma papa carafa afangeze mu wa gatatu hanyuma ncangira amahirwe ndabandanya gushika muri 6e hanyuma mu nyuma rero niho kubera ibintu byo gukina umupira by'amajyamo mu matin scolaire baca barangomwa rero ku bintu byo gukina umupira ekipe ya mbere yatangiye kungura ni ekipe yo mu Rwanda ekipe yo y'Ibutare Mukuru kirangura hanyuma ndagenda ndabakinira ndagaruka ino ndakinira volontaire aho sene bwaza n'umugore hanyuma ndakinira volontaire yo mu Kanyosha ndaheza ndagaruka kandi baransubira barampamagara mu Rwanda ndagenda gukina muri ekipe ya Etincelle mvuye muri Etincelle ndagaruka kandi ncangaruka ino muri ekipe ya Muzinga ya igisirikare umva rero sinagize amahirwe yo kubandanya kubera naciye mbwa rero n'indi ekipe nakiniye yo mu Rwanda yo muri Terminus ya Majero hano mu Gikondo mugabo urumva sinagize amahirwe yo kubandanya ko natashe nkomeye ncambyuka ntabona uvuze ko we waryamye ukanura yego mu gatondo bukeye usanga simbona hanyuma ndamagara uwo twari twubakanye ndamubwira ati gaje sindiko ndabona ngo urabona ndamubwira ati byanse cyane umva amakuru mu Kirundi ya 6:30 ntarabyuka niho rero nasohoka nca ndiboma ku kibambazi nca ndasohoka ngonga ibase acavuga bya bindi byakome acaremera ati bwa wundi wa muntu ntabona kwete nanje byabaye nk'igitangaza nyene sinabitahuye umbabarire dutegezwa kubitera kw'inkuru dutegezwa kubiganira yego ndabizi birababaje ntivyoroshe kwakira turabantu ariko abasu ntahure kwibazo nza kukubaza ntibibaze ko ari ukugutoneka yego kuko ntibiba vyoroshe muri uwo mwanya wavyakiriye gute wifashe gute maze kumenya ati jewe sinkanura urumva muri uwo mwanya maze kubona ko ntakanura naricaye kwanza mu ntebe muri salo ndicara biranka konja no koga biranka konja kuri toilette biranka ibintu byose barazana ibyo kurya biranka ko mfungura ico nakoze gusa naciye mpamagara hari umugenzi yitwa Die niwe naciye mpamagara ca ndamubwira ati burya rero jewe sinkanura nahumye ngo mugenzi rero aho kunjana kwa muganga ca banjana ahantu mu masengesho ncamara y'amezi menshi ngiye kwa muganga asanga antuze yari imitsi yaciye yononekara muri uwo mwanya iyo nca ngenda kwa docteur ujya muganga wo mu Rusiya yakora kuri Prince Reja no kwa Johnson yambwiye ngo kubera iki bagutebanye iyo bacha kuzana ugihuma umva rero twaciye tuja mu masengesho umva bari bizeye Imana ko iki bikora mugabo urumva nukwiyakiranye nari yakiriye gushika no mwanya niko bibaye niko bimeze nta kibera ubusa sinzi mugambi w'Imana ntivyoroshe cyane ntivyoroshe ariko kuraje je kunumva nari maze kumva ngo abasi ntakanura ariko numvise ko tuvugana numvise ko nteri nko ndavuga canke barambesha kuko tunaje nage numva umukameramani ngo ega ngurya hahagaze ariko haritambukira wenyene
Basi ariko arambesha basi arambona turenze kumbona oya hajya niko ndishimikiza iki kibambazi c'inzu ndava ngaha nkagenda ndishimikije ikibambazi nkashika hariya nkashika hariya urumva ahuba nyene uramaze kuba maîtriser ego ndashobora no kuva hariya kubera ugiye gutya umuryango wanje n'ujya ubona winjiranamo direct kajya kajyango kajya gatoya ego hajya ninjira direct mvuyeyo kandi cyane nshimikira kibambazi nkacanza nkicara hajya ku kabaraza wabonye ego urumva kusohoka kwinjira ego urashaka kwinjira no muri douche nkajya mfashe kibambazi hari inyuma ndashikaye nka muri douche ego umwana nshira amazi muri douche ndagenda buhoro buhoro nkagenda namaze kwa metriza gose iyo umuntu amugaye acamenya gucumbagira ego kweri ngo umugaye uramenya gucumbagira ariko mu ijuru hari Imana basi ego na cyane mu ijuru hari Imana kandi tunakebura tubwira n'abandi bantu umva ko peut-être bakujana kwa muganga kare vyari gucamo ego Imana iriho n'umuganga arabashwaniye cyane docteur Imana iriho kubera mwamubwiye kumugumiza amezi angahe yose mutaciye mumuzana ngaha turabe ko hari problème y'amaso yagize ego Imana iriho Imana irakora Imana irahambaye Imana nikibirengeye umva Imana none Imana nta mazina igira tworonka tuvuga yego none nk'Imana imbeshejeho iyi myaka umaze imyaka ingahe none uhumba mu nzu yo gupanga nahumye kuva 2011 yego ukaba mu nzu yo gupanga none urakora oya nokora gute udafise amaso ukora gute none nk'ubu noja kuri vola cyangwa noja kuri terrain cyangwa noja gute nta na kimwe wishoboza none ucubaho gute konzi ubuzima bw'ibujumbura basi butoroshe bica bigenda gute ucubaho gute nyene nashatse tuganire basi dutera inkuru ego nukuganira kuko jewe Imana narabwiye Imana ati jewe uzondinde kuja mu ibarabara gusega ego kuko ujya mwanya wo kuja gusega umwana ariga ujya mwana bagufasha ukuboko ubumutesheje ishuri nta kazoza umva mwese muca mubura kazoza kiwawe ucubura nakazoza ku mwana kandi umwana cyaba acika mu ibarabara wo mu isoko gusagereza muganda abwira Imana ati Imana ko bibaye gutya uzonzigame umbe hafi abantu ambe hafi abuhezagira nanje bampezagira ego uzokogwako akumva ko nigeze kuba umuntu canke kuba umugenzi oya nubura umuntu ego nubura umuntu je nabonye basi ndatangara n'umugabo avyibushe asa neza n'ubuntu bw'Imana kuko umaze kuja mu maboko y'Imana niyo uza agasabune kagifura karagufata neza ego umuntu abaho kubw'Imana kuko nta kuntu umuntu yo gufasha hanyuma gufashe nka 10,000 francs ufu musumisha 8,000 urabona ubuzima bw'uburagoye umuceri ugeze ku 2,000 kilo ibiharage ugeze ku 2,500 urumva gufashije 10,000 ugacuguramo isabune ya 1,000 n'utuyinite twa 5 ugacuyagura isabune ntibure ego isabune ntibure kuko umwana ashobora kukumesurira umuntu ashobora kuza kukuramutsa ukamubwira ati je ndafise uduhuzu ducafuye akadugucishiriza ko urumva nuko rero kuko uri mu bantu ndibaza yuko iby'Imana yaguteguriye ntubimenya muga turakira Imana iracinzira igendera cinzira yo nyene kandi no kuburara turaburara twebwe kandi ntabyo womenya turaburara tukihangana cyane tukabwirirwa Imana ntiyemere ko tuburara tukabwirirwa mugabo mu ijoro Imana katurungikira nk'umuntu akavuga ati kwa naka bajya abantu ko hajya mu papa ko atabona abayeho gute nkanamuha ibi bitatu nawe araba ukuntu yofungura nuko rero ubuzima tubayeho none umaze kuza ukamenya ko umufasha wawe yagiye madamu wawe yagiye wowe waragize foro kumutumako kumurondera urumva ikintu nakoze nararize cyane ndarira maze kurira nyuma nyene inzu nawe avance yari yaheze acaranyirukana urumva sinaronse umwanya wo kumuhamagara mugabo narigeze kumuhamagara rimwe ndamubwira ati none byagenze gute bimeze gute twari duhurijwe n'umwana mugabo kujya kuntu umwana gwara bakakubwira urise naho uba utabona urise aguma ari umwana wawe tuca turahurira rero kwa muganga
hanjijwe ndaguha imbabazi nawe acambwira ati nawe ndaguha imbabazi tubabaranira gutyo basi umwe ariyakira undi ariyakira kubera yoba yubatse ahandi hantu ego mugabo uzi mubabarire vy'ukuri je namubabariye kandi bivuye ku mutima nta bujyaja ngo nibiki nibiki ego ubwo hari impamvu nta kibera ubusa basi ego nta kibera ubusa kandi urumva muri make umutima wiwe ndibaza nta mahoro afise jewe mfise amahoro ndibaza mu mutima wiwe nta mahoro afise muga je ndifise amahoro naramaze kubihereza Imana niyo cyabona kandi Imana ikugwanirire ngo uko yari rejo ni kuri no musi nuno musi ni Imana nyene Imana yacu ngo nihinduka Imana ni nziza cyane kasi bayari ni Imana duhamagara dusenga ikishura kandi yaratwimanye imyaka yose n'indi myaka izotuzigama none basi birashika ukamenya umuntu nk'uje duhuye undi munsi womenya oya mwijwi uvuze mwijwi nje ndakumenya naho uri ku radio uvuze mwijwi ndakumva ego hajya uvuze mwijwi nca ndakumva ucumenya ati ni gakobwa naho yoba ari umumenyesha makuru ameze gute canke umukuru w'igihugu ariko aravuga ndamenya ati umukuru w'igihugu ministre naka ndamenya ati ni mushikiranganje naka umukuru w'umugambwe naka avuze ndashobora kumenya ni naka ndamuzi ijwi oya bishitse ari nk'abantu mwabanye umuntu jewe uvuze gusa nawe uvugira hariya ndakumva kuri naka none erega amatwi arumva neza amatwi arakora no ngenda gushikira nkakuramutse acumenya ni gakobwa none ntaheza kumenya kubera ndakuzi mwijwi ndakumva ni nka kujya uba wicaye mu rushengero ukamenya ati umuvuga butumwa wono munsi yavuze gutya ni naka yavuze niwe yaduhezagiye canke umuntu agiye gushinga intahe hari imbere uzi ijwi ryiwe urumva ati naka yashinga intahe yiwe yatwubatse twese kandi nanje mba ndimo mu bo yubatse yego ariyo n'abantu jewe bahora bambwira ati none wewe ko uzi programme y'umurongo umuntu yarongoye uyu munsi programme umuntu byose yavuze ubutumwa wewe wabimenya gute kandi utamubona ndamubwira ati reka amatwi arumva n'amaso batakubona mugabo amatwi arakumva none ntubona na gatoye na kakandi basi kugushishoza kambara imbari oya urumva gusa ari nk'ubu tuvuge nk'ubu ari nko ku murango ndamenya ko ari ku murango mw'ijoro ndamenya ko ari ku mw'ijoro iyo niyo difference nshaka kumenya rero umenya gute kuba ari ku murango uwo ari mw'ijoro mu maso urabona ko hariyo umuco munini w'izuba kumva n'izuba mw'ijoro naho urumva haca ubwijima runini kandi urumva ucugira changement mu mubiri ucugira changement jewe ntarahuma nanje nahora mbona umutama ruguru yahora yijana mu misozi akagenda mugabo we yagenda ni firimbi akagenda aravuze ifirimbi kugira bumve ko yarenganye urumva Imana irafise ukuntu ikuzigama Imana irafise ukuntu ikubeshaho ikanakurinda ibinogo je ndamaze kugwa mu gishimu kabiri gusa hajya ku nka ujya mu ibarabara turi kumwe n'umwana yasamaye ugasanga rero ndi hajya ku ruhande rw'ibarabara nkasanga naguyemo maze kugwayo kabiri muga indi minsi nuko kandi ukavayo ukomeye utabonetse yego nkavayo nkomeye umunsi umwe niho nigeze kubabara mu kuguru mwitako mugabo urumva byaciye bihera ari umuntu yampaye pomade bica birahera Imana imuhezagire yego kandi Imana ihezagire umuntu wese agira ico akora ku bwa basi nukuri abasi n'umupapa ari wenyene n'abana bane nakanura bisi urazi ko amaso n'ubuzima amaso atuma ukora ibintu byose kuko ari ibintu udashobora gukora ashaka kumuga ukuguru ugendana ubumuga bw'ukuguru cyangwa ukuboko kuko ukanura urashaka kurondera ukundi kuntu urondera ubuzima ukundi kuntu ushobora gukora ariko murabona ko abasi ntibikunda rero abasi aragomba gusaba ubufasha kuba yarinza twitura twarinda tuza ngaha nugusaba ubufasha umuntu wese akogwaho umuntu wese aza kubona basi umuzi utamuzi hama ukaba wose abiki abakunzi ba Isaac TV n'abategetsi badutwara n'inzego abamasengero kuri wowe wumva wose abiki uyu mwanya jewe nukuri abasenga babandanye bansengera abafise uburyo nabo
jewe ico nkura mu nzu yo gupanga nukuri noronka amahoro nukuri ko inzu yo gupanga irarya umutima nkabura amahoro n'amahoro Imana yari yampaye mu mutima kuko jewe nyakubahwa mu kumenyesha amakuru Imana yaragerageje irampa amahoro ca ndiyakira ndonka amahoro nk'uko ariko uravuga umuntu amugaye ukuguru arashobora no gucumbagira akamenya ati ngeze ku soko amenye mvuganye na naka nodandaza nicaye uyu muntu uko twigeze kuba inshuti ko ari mu modoka reka ndamuhagarike cyangwa utuntu nawe yomfashe utuntu notushira ngaho imbere y'umuryango nkatudandaza ubwo urumva amaso utagira amaso ni namagorwa kandi abana nabo baca gusaba byo gufungura nyene inzu nawe ntaraba ngo kwezi kwashitse ngo ntubona ntukanura oya we avuga ati urampa amahera yanje y'inzu urumva none nagomba mfashe mfata umwanya mwiza n'ukuri abafise uburyo bamfashe ufise uburyo araba ukuntu yomfasha n'ukuri jewe ndi mu magorwa ni hamwe nyene Imana yitungira uwayo kandi ntoshobora kugenda ndarira mu ibarabara nkorora amosozi mugabo mfasha akanya ko kurira imbere yanyu nk'abakuru nk'umukuru w'igihugu namba nyumva canke abadiaspora bari hanze abantu b'Imana Imana yahezagiye yahaye umugisha n'ukuri murabe ico mwomfasha jewe inzu yo gupanga je randuhishije n'ukuri canke namba ufise uburyo arashobora kumpa nk'akantu gashobora kuza karanyinjiriza amahera make kugira ngo nze ndaronka ukuntu ndi hiyo nzu mbe ndabayeho nka kabiri ego nico nosaba nukuri kandi Imana izobahembera kuko ibyo ngo duteye ngaha ku isi nibyo tuzokwimbura mu ijuru kandi ufashije umuntu w'impumyi ntubutaye kuko je umfashije nanje ndagusengera nkabwira Imana ati Imana ujya muntu aho yakuye hongereza umugisha kandi ubukozi igikorwa kinini cyane gikora ku mutima w'Imana cyane uri mumi n'ubuzima bugoye cyane nani mumenyesha amakuru nuko utari mu mutima wanje iyo ntaza kuba niyegereza Imana niyegereze nyene nk'abantu mvugane n'abantu mbone ko nkira umuntu nari kwiyahura no kwiyahura naragerageje ariko wariyakiriye kandi biraryoshe kuko abasi ngadira abasi tuganira kenshi abasi turavugana kenshi ntibigusa je ugambe bakimbwira yuko utabona navuga uyu muntu ko arambesha mugani yobesha ikibazo ikingorane nk'iyo ku muntu est-ce si umuntu nakanura kuko uvuga neza uratera inkuru ego genda ntumvikana yuko ufite ico kibazo genda ganira kuko jewe urabona nari umusportife ndazi sport ikimaze kandi ndazi ukuntu umuntu ategerezwa kubaho uri umwana w'Imana kuko Imana itubwira yuko umuvyeyi yavyaye naho hoba hari umuriro ungana gute canke yateye intambara ngana gute umuvyeyi ntata umwana wiwe canke ngo naho yamuyomuta mugabo Imana yo ntiduta Imana nishobora kuduta kuko jewe iyo ntaza kwiyakira kadada ndibaza mbanuka ndibaza mba narapfiriye no mu nzu mugandiyakira n'umuntu anterefonye bakanamubwira ati ujya muntu agendana ubumuga bwo kutabona ntabyemera none ko twari ko tuganira neza afite ijwi ryiza avugana morale nta maganya afite umva ari uvuga nyene ukumva inkuru zari ryoje nga canke nkahanura rero nabaye nka Tom avugira navuze ati jewe nemera niboneye ego mwagize neza cyane Imana iguhe umugisha amen nukuri abantu bariko baranyumva ndasubiyemo ndabasavye ufise ikintu yomfasha nukuri narabe angereko amfashe nukuri azobakorera Imana sinzi ikintu novuga mbere y'Imana kweri kuko jewe ntacyo nishoboje mugako bw'ubuntu bw'Imana nirijwi ryanje atumye mu rishika kure nukuri ndasavye ndapfukamye ndaciye bugufi mu cyubahiro cyose Imana yahaye umuntu wari we wese mu cyubahiro cyose Imana yabahaye uhereye ku muntu wese mu cyubahiro ciwe mu buntu n'ukuntu yahezagiwe kuko gutanga burya n'umutima ushobora kuba warahezagiwe mugabo ntugire umutima wo gutanga mugabo umuntu afite umutima wo gutanga umutima wo gufasha amenye ati hariyo umuntu w'umupapa aba mu kinama atishoboye yahumye asaba ubufasha mumfashe none abasi naguciriyemo
abaganga bakubwiye yuko udashobora gukira bidakunda? jewe abaganga bambwiye yuko nshobora kuja mu bihugu byo hanze nkashobora kugirirwa operation nkashobora gukira, mugabo rero kubera imyaka ibaye myinshi sinzi rero icyo Imana yokora, ndashobora ndonse ubufasha bwo kuja hanze nkaja kwivuza hanze amaso ndashobora kugenda. Imana irafise inzira zayo, sinzi inzira z'Imana ni nyinshi ngo zirenga igihumbi, ziruta ngo imyenge y'umusegeteri ego ngo ziruta imyenge ya Sabonnez ego. Imana igira neza kandi ikindi naco ukuri uzugumuko ego uze ukomeze kwiyakira, ukomeze kumva yuko abasi burya ntiwari kubisimba ego Imana yari yabiretse bibuko kandi n'ubu ntinaniwe kugukiza nkuko urya waryamye ukavyuka ubona udakanura, nkuko woshira mu mutwe ukarya mukavyuka ejo ukanura ego. Kandi Imana irashoboye, kandi n'abamvugishwaho benshi barambwira ati wewe Imana izogukorera ikintu kugira ngo ubugombe bw'Imana bugaragarire kuri wowe. Imana izogaragaza icubahiro cayo, mugabo mu mwanya Imana itarakora ndakeneye gufungura, ndakeneye kuriha inzu y'abandi, ndakeneye kubaho nk'abandi bose. Abana barakeneye kwiga, abana barakenera kwambara, gufungura, regide zurariha, amatara, amazi mva. Ego umuntu upangiye none nawe ko atashobora kuriha amazi n'amatara nawe mubana kandi muyakoresha mwese nawe ucuri hamwe. Hama basi kuvaho ugendaniye ubumuga bwo kutabona ni igiki gishika ukumva ko nyene ahageze ahantu nawe waryohewe, ikintu kikuba kukumva nyene kuryohewe? Ikintu kimbaho nkumva ndaryohewe nk'iyo ndi mu rushengero. Ego nk'iyo ndi mu rushengero arrange na adoration biranyibagiza amagorwa yose, biranyibagiza nuko nari hanze mbere, biranyibagiza yuko ngendana n'ubu bumuga, ko jewe ndiko ndatazira, ndiko ndahimbaza. Hariyo n'ababa bicaye bakomeye, pasiteri akabwira ati none mwe muricaye ntimuhaguruka, mugaje nkaba mpagaze kandi ngendana umuga, ko ndatahura icyo Imana inkorera, nkabona aho ndi nk'ukuntu urabona harateye nka corona, abantu ntibaramukanya, hari amagorwa yatari, mugabo Imana iranyimana, iranzigama gushika no munsi mu buntu bwayo. Yego gushika no munsi nkiriho, nukuri Imana ihabwa icubahiro cyane. Imana ishimwe, kandi n'abako baratwumviriza muramva yuko abasi akeneye ubufasha. Hanyuma ikindi kimbabaza iyo hageze le 25 le 30 misokuri amarira y'inzi. Ego ruwaye nukuri, ruwaye nukuri rangi umutima nkumva biragoye. Ego birababaza, si kuri wewe gusa basi. Nk'ubu kweri ndafise probleme, nk'ubu yambwiye ngo mu kwa mbere nzomuha inzu yiwe, sindamenya ngo nzoja hehe. Urumva n'amagorwa ni probleme cyane, munsengere n'ukuri. Nk'ubu yambwiye ati mu kwa mbere tibana urageze urabe, kuko udugije inzu 50,000 ku muntu atabona ni namagorwa cyane. Urumva mugabo no kubisengera nyene ngi Imana yobikora. Oya Imana izobikora. Abantu badukurikirana ni benshi cyane, ni benshi, kandi umuntu wese ndisuko dufise imitima twese twiyumvira tuze turibaza ku bacu ngo twikunde nko dukunda abandi. Rero ko bimaze kugenda gutyo ndisuye abantu benshi baratwumviriza, abantu benshi bazobibona, tuzobona igihindutse, hakazogira uzoca kuri Isaac TV abaza adresse, tuzomuzana tuzomubarira huba. Nubu aba muri Bubanza, ni mu Kinama muri Bubanza kuri 18 numero 36 Bubanza. Nsubiremwo, aba muri quartier Kinama muri Bubanza, ba muri zone Kinama quartier Bubanza kuje 18. Abasaba kuri muri zone Kinama quartier Bubanza 18 numero 36. Ego nizo rero turabatumye ko turabateye akamo, umuntu wese azokogwa ko, umuntu wese azomwiyumvira ko, azomwibaza ko, azoze kumuraba. Abasi mukandi nukuri courage.
ego uvyifatamwo neza basi ego muri Yesu ngo ari ibintu byinshi kandi biryoshe kandi cyane kandi ndabashimire cyane ego numva umuntu azogira icyo akoze cyose Imana izomumpera umugisha n'utazogira icyo akoze mugabo turi abantu kandi turi ku isi nawe Imana imumugisha kuko hariho n'ushaka adafite icyo akoze arashobora no kutaronka uno munsi ashobora no kutaronka uno munsi ejo akazoronka n'uwoba afise Imana imuhindurira umutima agira umutima wo kugufasha na cyane arakeneye ubufasha kandi Imana ibahezagire namwe mwaje kundaba kuko muca mundemesha nkabona ko naje nkiri ku isi nk'abandi bantu oya uri ku isi nka je turabagenzi turavugana nzuze ndaguhamagara kandi use n'abagenzi benshi abasi afise abagenzi benshi batera inkuru bamuvugisha rero ugire kurema ukomeze kwiyakira kurya wiyakiriye hama Imana izokugwanirira na cyane ko nta bundi buhungiro mfise atari ku Mana je nta muyomba mfise nta muonkre mfise nta tantine mfise nta tuvuge sokuru canke abavyeyi mugabo mfise Imana ufise umuntu kibirengeye ufise Imana ufisemwo Imana irimwo papa irimwo muyomba irimwo mama irimo byose ibintu byose irimwo byose na cyane niyo yandemye niyo yabaremye niyo yabahezagiye kugira namwe mufasha abandi niyo bashoboza kugira mugende muronke namwe muronke icyo mufasha impumyi n'abatishoboye kandi ngo umuntu afashije impumyi n'imfuvyi n'abatishoboye ngo abaguranye Imana cyane hama basi nigiki wabwira abandi bantu bagendana ubumuga aribwo bwose butandukanye abari kutabona abari ukuguru ukuboko ubumuga ni bwinshi cyane ku isi ni jambo riho batekerera imbere ko turangiza ikiganiro jewe gusa icyo nobona nk'umuntu agendana ubumuga cyane kwanza nagomba mvuge ku bantu bakunda kuvuga ngo ibimuga bijya jambo ibimuga si byiza tugendana ubumuga si ibimuga bazi baravuga abantu bagendana ubumuga nabo bwo kutabona bwo kugira gute kandi impanure n'abagenzi banje bagendana ubumuga iyo amagorwa gushika nk'ukaba ugendana ubumuga si byiza guca ubona yuko Imana yakuretse canke guca bifata nabi ngo niho bazomfasha ngo cyo ugenda mwibarabara rana leta yacu y'u Burundi yariyamirije abantu bagenda barasegereza mwibarabara urumva umukuru w'igihugu na leta dufise leta mvyeyi leta nkozi bavuze ati umuntu azoba ari mwibarabara ariko arasegereza bazoca bamufata bamufate bamujane canke barabe iyo bamutarumva si byiza rero byiza tuza ari nk'umugaye ukuguru ashobora no kudandaza amayinite canke akadandaza udutomate akabaho nabonye hari abantu bamugaye amaguru bashona nanje abari mugaye kuguru canke ibindi nari gushonana kugira ikintu maze mugabo uyu mugabo kuguca nkuboko hari ubuzi bwinshi cyane ushobora gukora hari ubuzi bwinshi muntu sukuvuga ngo kubera uciye umugara ngucuja muri ville kwicara hajya mu ibarabara abantu bagucako bagira gute rijya zuba nibiki oya yo gutera n'izindi ngwara nyinshi ashobora no kuguca ugasanga umuntu ntakibrosa no mu kanwa kubera ngo naripfiriye ngo ndamuga oya hari ibyizigiro fo ko umuntu agira ibyizigiro nukuri Imana ibahezagire mwe mwaje kundaba no kundamutsa nukuri sinzi ukuntu no bivuga Imana data gusa yo mwijuru ibaho umugisha amen hama mwakoze kuduha umwanya namwe nanzi twavumbwira oya kadada nta mwanya mfise gakobwa ntuze oya je mba ndi muhira simva ngaha mvuye ngaha umwana mfata ukuboko nkagenda iyo ngiye mugabo nkaca ngaruka kandi simva ngaha mvuye ngaha mba ngiye nko kuri salo kwimwesha canke ari umuntu amamagaye ati bana ati ngo tubonane ndaguhe na 2000 yo gufungura canke tugire tuganire nta kibazo urashaka gutanga nimero yawe ego ya telefone kuko umuntu ashaka kugukenera umuntu ashaka kwimvira ati jewe irimikashi zirabaho canke ati ngenda muvugishe mbesure niki kiganiro ego jewe nimero yanje ni 62 za limitere irimikashi 62 84 24 17 62
84 24 hanyuma 17 hanyuma Econet leo iriko iko kashe ni 79 ubusa 97 hanyuma 634 amazina atanditseko 79 097 634 amazina atanditseko kubera abana aribo bagiye kuzintora handitseko Ndikumana Noella. Umwana niyo yazitoye. Ndikumana Noella Ndikumana Noella, ubonye Ndikumana Noella nta kibazo. Sawa kandi Imana ibahezagire ibaho umugisha. Umuntu wese azogira icyo akoze ku bwanje Imana izomusubirize inshuro 10 cyangwa izomuherezo ryiza. Amen. Sawa mwakoze. Murakoze namwe. Isaac TV. Oh.